reka rero tuje ku makuru y'Iburaya. Tuje ku makuru y'Iburaya tubabwire yuko Iburaya hategekanije novuga inkino no munsi ariko tubanze gato tuce novuga ku nkino novuga zakinwe ejo. Hambavuru rukino twariko turababwira gwa Brentford na Sheffield Wednesday ariko ku munsi w'ejo naho novuga ko hari izindi nkino zariko zirakinwa ugiye kuraba hari novuga match muri Carabao Cup ni Carabao Cup igeze muri kimwe cya kane gishiri cyanyu quart de finale rero equipe novuga ya iriya equipe ya Southampton yatsinze Stoke City bitsindo bigira kuri 3-2 Southampton iri mu cicaro ca mbere Stoke City iri hari yanye muri championship Southampton yatsinze 3-2 ariko Brentford na Sheffield banganje kimwe ku kindi ariko Brentford citsinda Sheffield Wednesday kuri za penalty zitanu kuri zine uvuze ni Carabao canke FA ni Carabao nivyo ni nkino za Carabao FA itangurana na Boxing Day gihetse ni Carabao ibihetse nukuvuga imatch ya mbere y'umwaka mu Bwongereza abari ligi ya FA itangura nuko nizo match zibiri zonyene zakinywe ku munsi w'ejo ariko muri Carabao nyene izindi match ni no munsi Brighton match ikomeye saa 2 z'ijoro n'iminota 30 baza kwakira Liverpool iyi ni match ikomeye hama Aston Villa baraza kwakira Crystal Palace no munsi nyene saa 2:45 irakomeye Manchester United ku kibuga cyabo baza kwakira Leicester City Manchester United itakifise Erik ten Hag zo ari match ya mbere itakimufise wowe umuvuze nkuko mengo imuburu no munsi izoba imufise yanyu izoba imubuze aho garonzo mbwira ijya nkuru wayakiriye gute nk'umukunzi wa United ijya nkuru nyene twaranayicerebra ahubwo mwarasimba nabonye mwe banosheje umumenyeza mushasha wamaze kumubona ari ya cerebra yacumuri ya nkuru Ruben Amole Amorin Ruben ni umumenyereza novuga yegereje cyane gose novuga gushikira kumenyereza novuga Manchester wa Sporting Portugal uriya mumenyereza Alonso bakubwira ngo niwe muntu direction za City zari zihanze amaso mu gihe cyose Pep Guardiola yo kwanonsa ko atakira umumenyereza n'umumenyereza mwiza cyane afise ni imyaka mike afise imyaka mike 39 mu gihe azosanga ibya Manchester bikijagaraye kwa kunda azoba mubi nk'abandi bose buri ugende kuraba ukuntu yarasigaye yubahuka za Porto akazitsinda equipe yarisigaye imaze iminsi ikomeye irakomeye raba muri Ligue des Champions no cyubibone ifise amanota angahe ifise amanota 7 ntiratsindwa ifise victoire zibiri na nirimwe equipe Sporting Portugal irakomeye rero Manchester United bazoba bakire Leicester City biravugwa yuko bashaka Manchester yifuza kuzokina na Chelsea kwa Mungu imufise uri yamumenyereza yavyaraheze Alonso azoba hari no munsi byavugwa ko no munsi aza gushikira hari yanye mu Bwongereza urumva rero urumva yuko biri hafi na hafi novuga ko wa official rero ukabona ko Manchester iza kumenyerezwa n'uwitwa Rudi van Nistelrooy yari cegera cha Erik ten Hag Rudi van Nistelrooy n'umurejande wa Manchester rero Preston baraza kwakira Arsenal Arsenal ko biri kose baraza gusabwa ko wo tournoi effectif cyane umwanya w'abantu waneri no mwanya w'abantu waneri Preston End rero karaza kwakira Arsenal kaza bari kari ku kibuga cyabo Tottenham Hotspur baze gukina na Manchester City match y'uno munsi ngiyi Manchester City kandi izi match rero zose burya ziri muri wa kuba vise ya kanale barayira yicongereza ya DStv oya kanale abagize ya abonnement barondera Champions League nizi barazira bazira kuri za chaîne nyene haca kuri za Champions League match zose rero muraza kuba muronka kaje ziri ku masaha kuze nke ya Tottenham City saa 3:15 saa 4:15 ayo arakuze abaza kongera ariko Novas office imyaka ingahe
uracaryama akaruko ko oya ayo sijewe niyo masaha nyene y'imatch wundi urazi irya match za saa 3 Alonso usamaye ko usanga zatanguye usanga zatanga utevye gutaha ariko aka match ka Brighton na Liverpool kaza kuba kameze neza izo match amahirwe abafise amahirwe ni za Brighton nyene kuko Liverpool ntishobora gukinisha bayo bose nagombye gutigira nagize ubwoba Liverpool ntishobora gushora abakenyi bayo bose ariko Brighton irabashora bose aho bava bakana none harayandi mahiganwa bafise iyi niyo Champions League ya niyo Ligue des Champions nkonga anye Crystal Palace baza gukina na Aston Villa Crystal Palace ishobora ifise amahirwe menshi ibyo nabyo mu bapariya mugende mu bigenderako niwumve ngo Liverpool ni Liverpool ikinisha abakinyi bari ku rwego ruri munsi yabo ntuzeza gukinira urabona ikipe zifise amahirwe zidafise excuse simbuze ngo zifise amahirwe nizi za Arsenal kuko ekipe B ya Arsenal ntiri butegezwa kuja imbere ya Bristol gutsindwa wo bisigura gute Newcastle na Chelsea ni match imeze neza uno munsi nyene Newcastle na Chelsea Newcastle za kwakira Chelsea no munsi hatu match twiza hama rero ugiye kuraba Newcastle nabonye bashobora kugira reserve kuko bafise match ikomeye na Arsenal muri weekend kana Chelsea ifise match ikomeye na Manchester muri weekend irakomeye match ya Chelsea na Manchester United ikomeye aho Chelsea sani izokina na ntuzi nande naza ntuzi naza Southampton yewe gaye Manchester kweli Alonso achavuga ngo Chelsea izokina match eka Chelsea yakomeye ubisigaye iri tubitebe kureka reka ntubitebe nuko tuje mu Butaliyano muri Serie A bariko barakina ku munsi wejo Bologna bariko batsinda ku kibuga cyabo Cagliari bitsindo biri kubusa aba ni Serie A ibandanye ni higanwa ry'icicaro ca mbere hariya muri mu Butaliyano hama Lecce bariko batsinda Verona igitsindo kimwe kubusa AC Milan bari mu rugo kuruga ca San Siro baratsinzwe na Napoli Napoli meze neza muri uno mwaka bitsindo biri kubusa Napoli mu zambere hajya siyo ya mbere wanashima menga niyo ya mbere Napoli Napoli niyo erega nta nubwo igiheruka iheruka Vala Nepas niyo ya mbere n'amanota 25 abwo ifiswe nande na ntuze na Manchester Antonio Conte nuko rero hariya anye Napoli yarayitsinze AC Milan babasanze hariya anye mu rugo kwa AC Milan ibitsindo bibiri byose kubusa urumva yuko Napoli iri mu bihe byiza cyane gose uyu munsi match zigera kuri zine muri Serie A ziraza kuba zibandanya canke zibaza ni championnat bobo ari anye Empoli baraza kwakira Inter do Milan 18h30 hama Venise canke Venise baza kwakira Udinese Atalanta Bergamo baza kwakira Monza saa 2:45 ama Juve bakire Parma Juventus de Tire baheruka kunganya na Inter do Milan kubindi ijya Parma ubona niyo ekipe ya mbere Ancelotti yamenyereje nari nayo ekipe witwa Buffon yakuriyemo ego burya no mu kurangiza yamanjije gusubira abatari babagiye uwo muco kubaza gusubira yabo nyene ndaba match ya mbere muri Serie A naravye match ya Udinese na Juventus de Tire ico gihe Juve yayifise ba Trezeguet n'abari ba Del Piero bose yari ekipe ikomeye cyane yiyubasha nuko rero tuje muri Espagne n'igikombe c'umwami Copa del Rey kwabona ko ku munsi wejo Rayo Vallecano yagiye ku kibuga cy'aka ekipe kitwa Villarreal bagatsinda ibitsindo bitanu byose kubusa nabonye ari ubuzina ari ubu ekipe bwitiranwa n'amazina y'abantu ngo San Pedro ngo Zareyes Villarreal ibitsindo bitanu byose hama aka ekipe kitwa ngo Compostela karatsinzwe na Deportivo Alaves kimwe kubusa aka ekipe kitwa Astur nako katsinzwe na Real Valladolid bine byose kubusa hari aka ekipe kandi kitwa Jaén Jaén katsinzwe na Cadix ibitsindo bitatu kubusa akandi kitwa Poblense
Poblense katsinzwe na Villarreal bitandatu kuri kimwe abatigira rero ngizi match zo gutigira urabona ube equipe bwo mu byicaro bya gatanu hari ibya kanga bukinye n'izi equipe zo mu cicaro ca kabiri nk'iyi Cadix niyo mu cicaro ca kabiri izi zo mu cicaro ca mbere za Real Vallecano bari bitanu bitandatu bitatu bingahe rero izi nizo match zo gutigira kuri 1xbet ukaca ufata umutaye wawe munini muganushire kuko ziba ziri ku manota make ufata umutahe wawe munini ugashira ko hari ya uno munsi nk'akarorero match z'uno munsi aka equipe kitwa Shikrana kaza kwakira Osasuna ucugira kombinezo y'ubu equipe bwose reka ndagusomera urutonde rw'uno munsi Shikrana kaza gukina na Osasuna akitwa Ruchena bwa equipe bukina nko mu byicaro by'umunani 8e division 10e division urumva oya ni nk'ica gatanu nawe equipe yitwa Ruchena we urumva hariya igikombe cy'umwami cy'amahirwe umuntu wese urumva akitwa Ruchena gakina na Leganés akitwa Las Lozas urakumva nk'akahe gakina hariya muri za ligi zo mwizero zo muri quartier aho akosanga ari nka intambwe nyene intambwe yandiki ariko intambwe ni izina rikomeye reka guteza abantu intambwe nayo nyene nta division ifise intambwe mugaba yikinamo bari mu division niwogeranya intambwe n'ubu equipe akitwa Corte kaza gukina na Granada hama akitwa Extremadura gakine na Girona Parla karakina na Valencia akitwa Reyes kaza gukina na Armeria San Pedro kamwe yive yavuga kaza kwakira Celta Vigo nk'ubu equipe bwose ukajuha izi equipe zindi zizwe ukajushira ko amahera aboneka mu gatondo vyuka ugenda kuri hari yanyu wihereza ariko rero ntihabura agatangaza agatangaza nyene urumva n'umunsi wawe uzo butagenze neza za Barcelona ziratangura hariya rero tuje novuga naho mu Budagi nabo bariko bakina igikombe naho gaco mu Budagi ku munsi wejo Augsburg yatsinze Schalke 0-4 ibitsindo 3-0 Leverkusen batsinda Elversberg ibitsindo 3-0 RB Leipzig batsinze St Pauli gakina mu cicaro ca mbere ibitsindo 4-2 Stuttgart karatsinze equipe yitwa Kaiserslautern ibitsindo 2-1 match yari ikomeye ku munsi wejo mu Budagi muri kino gikombe yari Wolfsburg bari kwatsinda Dortmund igitsindo 1-0 ibaye defeat igira kabiri ya Dortmund kuva batsinzwe na Real Madrid babasize ko novuga ibihe bitameze neza batsinzwe ejo bundi na Augsburg muri championnat ibitsindo 2-1 raba no muri kino gikombe baratsinzwe 1-0 na Wolfsburg rero uno munsi match ziraza kubandanya mu Budagi Frankfurt baza kukina na Mönchengladbach nako ni Borussia Mönchengladbach Fribourg baza kukina na Hamburg Hertha Berlin bakina na Heidenheim Paderborn baza kukina na Werder Bremen Bielefeld baza kukina na Union Berlin Hoffenheim bakina na Nuremberg equipe ya Mayence baze gukina na Bayern Munchen izo match zihari antuko no munsi kuba Paris atanga kubatigira hari match nziza zo gutigira ariko muri Espagne burya nubwo twahaciye hari imyuzurira yateye rukino gohuje Valence na Levante gwaciye gunguruzwa bona ko n'abantu bagera kuri 59 bamaze kuba bahasiga ubuzima mu bisagara bya Valence na Albacete na Andaluz ni hari za ntuzenya za Atletico Bilbao abatewe n'imyuzure hari bona ko bidasanzwe ijya club ntuze yahoramwe ni ya Alonso Atletico Madrid iyo Griezmann yavuye siza Bilbao nyene si Real Sociedad komenga ni Sociedad ahubwo niyo i Andaluz na hava za Real Sociedad
nuko rero reka ce tugaruka novuga tuje ku makuru ya hirya no hino uko biri kose match mwazumvise zitegekanje no munsi zaraye zikinwe catuja novuga ku yandi makuru ariko agenda avugwa novuga hirya no hino ku mugabane w'Iburayi nuko reka twigiye Iburayi ndakubwire yuko hajya uwitwa Vincent Garcia niwe president wa France Football ikinyamakuru gitanga Ballon d'Or ino minsi ya Alonso idusiga ibitangaza byinshi ibitangaza byakubura Vini gusa Ballon d'Or uzawumva umuntu akubwiye ngo ya FIFA turayizi or FIFA ntahisane nayihuriye na gatoya n'ikintu cyitwa Ballon d'Or FIFA itanga gashimwe cyitwa FIFA the best ariko akubwira ngo FIFA turayizi ngo akakarenganyo ngo FIFA yarakabana urumva abantu nibataho mu myaka yahera nivyo FIFA barakorana na France Football kubushika ariko muri 2017 baca baravavanura urumva iyi reka tuyisobanure neza ino Ballon d'Or niko gashimira umukinyi ku gatwe kiwe mu mwaka katanguye kubaho none kaza kujya avance izi za FIFA n'izi za UEFA nazo buriya ziratanga ko gashimwe ariko ntigakomeye nk'aka France Football tanga kakitwa Ballon d'Or kuko bo barariye avance baragakomeza noneho Alonso uzorabe ubushimwe bwinshi ku isi butangwa n'ibinyamakuru burakomera cyane urumva uzorabe nk'ikintu bita ngo Grammy zijya ngo za BT Award ziriya zose zitangwa n'ibinyamakuru mu muziki nizo Ballon d'Or za Grammy nizo Ballon utaratwara Grammy no shaka kuja mu bantu ngo uvuge ngo hajya za Nigeria ziza kudomina mu muziki nuko bari batangwa kugira abaririmbyi benshi batangwa gutuza bagatwara izo za Grammy ba Davido abo ba Wizkid bandi umva niko gashimwe kagutereka mu bagabo rero mu mupira w'amaguru izi za FIFA zaje kuvyura ariko wapi hajya FIFA nayo nyene irashobora gutanga gashimwe abantu nibemeranye nabo muga ntuzokumva induru nk'izi twumva Ballon d'Or abantu batumbira iratanga agashimwe kitwa FIFA the best iratanga agashimwe kitwa kamyeho gusa bigeze kuba bafatikanya nande na France Football bakagena batanduka bakavuga izi critère ntitwemerana n'ivyo muri ko muratuzani gusa France Football kuva mu kwa kangabo bari kwakorana na UEFA akakara agashimwe gashasha rero France Football niyo itanga Ballon d'Or waruvuze chef wayo yitwa Garcia Vincent Garcia Vincent Garcia umva rero uyu unye inyuma yiri yatangwa ya Ballon d'Or bayiha ya mpira w'inzahabu je wari ha Rodriguez Cascante inyuma y'ibintu byinshi cyane gose ko nabisiguye ku munsi w'ejo inyuma novuga ibintu byinshi byagiye biravugwa bifatiye novuga ku buryo kumbure no France Football yoba yarahengamye ihengamira donc bifatiye ku hengamira kwa maoni ya hawa na wale ukiswa niko bivuga donc kuko abantu bavyakiriye abana bariye donc ko bagiye bayivuga ko rero we yagarutse mu gutanga umuco yagarutse mu gutanga umuco asigurira abantu uburyo rimwe na hamwe witwa Vinicius Junior yagiye aratakaza amanota nivyo yagiye arasigura yavuze ati jewe nibaza neza yuko mwebwe mutakurikiranye hagufi novuga kuri mutagiye kure cyane gose novuga ku buryo bwimbitse kuri bino bintu bya Vinicius na Rodri aravuga ati byukuri Vinicius muri equipe yiwe ya Real Madrid yari kumwe n'abantu bagiye baramufasha novuga kwitwara neza yarakikujwe nande yari kumwe na Jude Bellingham yari kumwe na Carvajal muri yari kumwe na Carvajal na Jude Bellingham muri honyene muri abo bakinyi bose uraza kubona yuko kuri liste y'abakinyi novuga bitwaye neza bagera kuri 4
batanu bane bose nabo muri Real muri Real Batatu. urumva rero ngaho Oya, urazi ico bisiguye reka uyu wa tuge gatanu tubisigura wa Alonso gatanu ni Haaland ariko muri bane batatu n'aba Real Madrid ariko umwe wenyene ni wa urazi ico bivuze bivuze ngo kuri rijya liste gitora wona toye Vini hari abamwivye amanota kandi nabo bakinana voilà umva amajwi Vini yoronse wenyene bagiye bayasanzaza bayagaburana na bakarvajare na baji kritere ya Muhamanota irayahana Jide voilà uravyura bitahura neza nivyo rero ngaha yavuze yabivuze ati Vinicius bisumbwa niki Espagne ifise umukandida umwe nande na mu buryo bwegeranye cyane ndavuga ni Rodri niho bateretse imbere niho ubona yagiye yashira wacha kuraba nabo bandi bo bamwegera ni Carvajal muka Carvajal nawe nye ni elema yayindi iri muri Real Real Madrid kandi utundi tuntu urumva nawe nyari muri Real Madrid ni kwa kundi nyene ariko nko muri City Haaland yaravugwa muga muri batatu bavugwa reka tugaruke muri batatu Alonso twese itaranavugwa turi mu ndwi ya nyuma twavuga Rodri twavuga Vini kwari wazoyitwara benshi ivyo twayishizemo ariko inyuma ya Vini wabona Jude na Rodri aho deja ngaho uraze Rodri amanuze bamenuzenya Jude Bellingham amajwi muba mugize muba mutakaje mwe nawe kuko abo batoye botoye umwe ucusanga ayo majwi muyagabo noneho yace hiyongera na Carvajal gacaza kuyaronderamo uyabisiguye gutya yavuze ati Vinicius a sûrement partie de la présence de Bellingham et de Carvajal dans le top 5. Ça lui a mathématiquement enlevé quelques voix. Ça résume aussi la saison du Real Madrid qui a été portée par 4 joueurs muri Real Madrid yari itwaye neza mugabo aho hafu waje kura umusaruro wa Vini hari abandi bagiye ariko umusaruro wa Jude na Vini ntiwegeranye cyane ntitubizi umwe si meilleur joueur wa La Liga undi wa Champions League wa Ligue des Champions umwe si meilleur passeur muri Champions League undi si meilleur buteur muri Champions League nyene ivyo bintu biregeranye gose ico kintu iyo fact vraiment abantu bayumva urumva harera cavuga ati ça résume aussi la saison du Real Madrid qui a été portée par 4 joueurs différents. Je pense que les jurés ont partagé leurs voix. Urumva abagiye gutora hariho ibintu byohaye amahigwe Jude nibimwe twako turavuga byohaye amahigwe Vini basanga na Jude bifisemwe intuzi je nararavye nk'umuntu wo muri Salvador muri bajya batatu ba mbere nta numwe yashizemo kuko muri Ballon d'Or Alonso utora batanu ariko kabatondeka ari batanu uwa mbere aronka amanota 5 uwa washize mu mwanya wa kabiri aronka amanota 4 uwa washize mu mwanya wa gatatu agira amajwi 3 uwa washize mu mwanya wa kane agira amanota 2 uwa washize mu mwanya wa nyuma asigarana inota 1 abatora rero n'abantu nibaza kungana abatora n'abantu n'aba journaliste ijana bavuye mu bihugu ijana byo ku rutonde rwa FIFA sauf mu Faransa rugira babiri kuko uwo muri France Football redacteur en chef wabo nawe atora kuyiwe no kuvuga ni abantu ama ijana na babiri n'umwe bavuye mu bihugu ijana vote za Ballon d'Or njengo abantu bumve ngo bimwe bavuga ngo racisme ngo abantu ngo baramwiba vote za Ballon d'Or Alonso ziba kumugaragaro kuko bayeje kugira barasohora mubu wogomba kumenya uwo muri Espagne ivyo yatoye barabiguha deja bace babisohora bica bisoka impamvu rekije kinyamakuru Alonso santima zacu maranga mutima yacu niyo Messi tatwara tuzoza tuvuge ngo baramwivye ivyari bimeze ku Haaland ni atatu tuzoza tuvuge muga bobo barafise ibikugaragariza vyose ko atawamwivye ni vote ziba bariya bizewe gutora barafise ivyo batora kubera uko bavyumva wewe nawe urafise uko uvyumva petetre wabuza amahirwe yo gutora nawe wari gutora ibitandukanye na biriya mugabo kubera ko aribo batora dutegezwa kwemera nyene ivyo baka ngaruke ku kintu cyagarutswe ko citwa ngo racisme ngo bamuhoye urukoba bande
urumva abantu barabivuga gusa ukumva umuntu wese ahaca gusa agenda avuga turabizi bamuhoye urukoba umwirabure niki ni bande bamuhoye urukoba ni France Football ukoza bumva ngo FIFA ariko muri bariya nakubwiye nabo mu bihugu ijana kandi ivyo bihugu ijana imigabane yose iraserukiwe kuko za Senegal za Cote d'Ivoire ziri mu bihugu ijana bya mugabane burya umugabane wa Afrika burya urasumbye imigabane myinshi ibihugu byigeze kuza kuri dossier ya 2019 mugabo tutakariza amahirwe mbega dufise imigwi inga ibihugu binga biri kuri ya classement FIFA ni byinshi bigera ku ni byinshi barakora yindi migabane asha wogenda kora usanga imbere ya Afrika ngiyanga ariyo yambe sinibaza uburaya butegezwa kuba ufise byinshi urumva ariko natwe sibike Alonso gushika kuri za Uganda usanga birimwo mu bibanza Uganda buriya iza muri mu bihugu ijana vya mbere Uganda imaze kuzamwo no kuvuga za Burkina Faso za Senegal za Egypt za Ndena aho nagoya kare ko muri East Africa Congo yo irimwo Congo ibirimo mu bihugu ijana irimwo South Africa ibirimo za South Africa zirimo reka nakubwira ambe inuzenya ibara ryaguye 2019 uribuka ni wa mwaka Abibeye agiye ngakavuga ngo kuba ngo adatwaye Ballon d'Or ndashobora kubitahura kumugira uwa kane sindavyumva n'imiburiburi twese twabona ko yategezwa kuba uwa kabiri inyuma ya Messi kuko ico gihe Liverpool Sadio Mane Liverpool yewe yatwaye Champions League wewe akina finale ya kane aca yibera nyimba ari uwa kane Abibe nyimbo vyibuka ngo yavuze ngo c'est parce que il est africain aho kajamburibuka ko kakoze kenshi ariko abantu barasubira inyuma barabavota ukuntu zageze basanga abantu bambe bahemukiye Sadio Mane n'abanyafrika bagenzi we ntibamutoye bitoreye Messi ariko twebwe nyene tukaca tuza tukavuga ngo bamuhoye urukoba none yaruhowe na bene wabo namutombura yatoye Messi namutombura yitoreye Messi cyo ndavyibuka yaranabivuze kijya gihe ndavyibuka urumva ku mugabane wa Afrika Sadio Mane uraje umugabane wa Afrika onye bagaragaje ari amatora wasanga ari wa gatatu yaje nyuma ya Messi zinyuma ya Virgil van Dijk uno munsi uri kuravuga ngo Vini ngo ya zizurukoba harahusanga ari abantu atarabahiga cyane atari abantu bashobora gusobanukirwa cyane ibintu vya Ballon d'Or kuko hatora ibihugu abantu ijana bavuye mu migabane itandukanye n'abaribe wabo barimwo hariya za Brazil nabo muri Afrika barimwo nabiburaya barimwo ahubwo Alonso iki kintu uyu mugabo yavuze kirimwo none ukaja no muri ya makriteri Vini yari kuba yakonfirmye cyane yava gutwa Champions League akitwara neza muri Copa ya America navyo vyamutesheje amanota abiri tuvyemere ko vyamutesheje amanota Alonso cardo finale ico naco kimwe yavuze babaye ngombwa ko bayanganyanganya carton rouge muri cardo finale nyene muri ahubwo mu matsinda ikituma asiba cardo finale urumva ariko hariyo ikintu rero bita fair play uko umukinyi yigenza indani mu kibuga n'inyuma y'ikibuga Vinicius ubona ibyo bintu byo mu amanota ngaha ni make cyane indani mu kibuga ibyo mu kibuga n'inyuma y'ikibuga kuko fair play bayirabira hose nta carton rouge ahaba nta Bo. carton rouge ahaba Nibaza oya ko- si rouge gusa erega bavuze fair play so kuvuga rouge yonyene nibaza na kujya wigenza inyifato ni inyifato tu ubu nivyo bintu byo mu amanota bavuzeho ku makarto bwira abantu usanga bose ntuzavuze batwaye menshi. Ballon d'Or muri no myaka turaba umuntu yikomporte nka Vinicius mumbwire jete umuntu wa mbere ashaka ko Vinicius atwara Ballon d'Or urazi yuko bijya birori je ntabiravye kubera na je narababaye nukuri kw'Imana sindaguhenda Rodri simbona ikintu yarushije ntutse kubganje muga Ejo Alonso nafashe umwanya ndaraba ibinyamakuru byose n'abahinga mu gusesangura kwisi abo nshobora kumva ibintu bagenda basigura narabaye convince tugaruke rero gatoyi kuri ayo majambo yari karavuga kuri aya majambo yakora avuga urumva ko yagerageje gutanga umuco witwa Vincent Garcia kino kintu hambavu no vuga ibindi twagiye turagaruka kurumva yuko kimuha amahirwe menshi cyane gose witwa Rodri ariko kandi twaragarutse iki kintu nyene kirajanye n'iki kirajanye n'ikintu kivuga ngo Vinicius atari mu kibuga kwa Real Madrid
uko equipe est-ce que hari kibura kikomeye cyane gose kuri absence ya Vinicius par rapport ya absence ya Rodri kuri Muri Manchester City. City muri no saison iheze urabona kuri ico kintu Alonso kuko bagerageje Vinicius uravye ikintu nka UEFA yaje kwifatikanya na ntuzenya na France Football ikintu cyo kuvuga ngo tukure ikintu citwa ko umuntu ategerezwa kuronka Ballon d'Or ategerezwa kuba umuataka dutegerezwa kumurabira mu bitsindo umukinyi wese mu mwanya kinako arafise ibintu byinshi akora bituma bamwiza kandi bisigura kuba igitsindo cyonyine Rodri urabona Rodri ico wari kuravuga City ni equipe ikomeye gose 11 muga Rodri asa nkuko umengo n'umutima wayo arabura ibintu bigapfa wala uravye no mvuga match Rodri atabarimo ugiye kuraba bayishize muri pourcentage atarimo bavuga ko arimo equipe bifise ibice 89 byo gutsinda atarimo equipe bifise kandi ayo samahirwe n'ibintu byabaye baharura ibintu igihe atarimwo City itsinda ku rugero rungana gute no kuvuga atarimo equipe biri mu 40% niyo bayiha atarimo baruka ntishobora no gutsinda match zayo no ku rugero rwa 50 donc nta match zibiri ishobora gutsinda nubwo zikurikira urumva rero ivyo barabiha jewe nemera yuko saison ya Vinicius Guardiola niwe yaraye bivuze neza rero Guardiola yavuze ati iyo Vina twara Ballon d'Or vyari plus que mérité ati yarabikuye cyane ariko ivyo ni nkuko Haaland mu mwaka weze twese twavuga nabaye wa mbere mu kuvuga nti Haaland yarayikuye mugabo yazize ubundi bwiza bw'undi muntu ereka twe turaranga Vini yabaye mwiza tubikatwibagiza ko ariyo nabandi bantu babaye beza urumva Alonso je Ballon d'Or zisanzwe muri no myaka zitanzwe muri no myaka ni Ballon d'Or nabonye abazihiganirwa uwa mbere yarabaye wa mbere nyaragira ayo mahigwe muga usanga ayo mahigwe ataho yatandukanira n'uwabaye wa kabiri ni nkuko uwabaye wa kabiri muri no myaka raba nkigiye Messi atwara Ballon d'Or abantu bose barayivumagura bati yari yande ya Haaland bivuze ngo urabaye wa mbere niyo uwa kabiri wawe ayitwara byari gukonvenka benshi wacha kora nitandukanye y'amanota babatandukanye aba batandukanye amanota 50 nangahe yonyine erega Vini yarushijwe amanota 50 nangahe yonyine Rodri mu mwanya buriya ujya munsi Rodri yaravuze ijambo carangiza avuga ati n'umupira w'amaguru utsinze kuko abantu basanga umupira uri kuboherwa mu kintu cyo kumva ngo Ballon d'Or tuyirondera mu bataka gusa ibitsindo pass decisive ariko bariya ba Rodri bakora ibintu kure yaho bakinira ariko ugasanga bakora byinshi nanone waje kuraba wibaza Rodri mu mwanya kinamwo nimero 6 waje kubikombara n'ibitsindo vya Vinicius 25 kuri 10 ko umuntu akina kuri 6 ubundi nawe n'umusatirizi kuno ukacuraba mbega aho bari wundi mu nimero 6 cyangwa mu nimero 8 par exemple no mwijambo yo bafise byaruro nkabije exactement bagaca basanga role ya Rodri hari ukuntu Rodri yagiye ara revolutiona ijya poste kera Alonso twabita bakasere barindira umuntu aza muri zone yabo bakamuca amaguru bari abantu ba makelele ushika kuri bakasemire rege ejo bu Casemiro ba Essien ya poste ni poste yakinu musu yakinu wari wewe abitwa ba Roy Keane yakina bandi ku kazi urumva ababikira neza muri iyo myaka ntuzenya Novance bakuvuga ko batarenga n'umurongo wa mediane makerere yabashitsi abonye uriya murongo yacamenya yuko atangwe kuja mu bitari ivyiwe ariko Rodri bakubwira n'umuntu ubu ni nayo mpamvu bakubwira nimero 6 Alonso bamuha role y'icyo bita ngo gusohora umupira ni watanguza les occasions offensives gusohora umupira uzorabe iyo muri no myaka aba nimero 6 bababohera ko nimero 9 ku buryo adasohora imipira ni watanguza les occasions zijabuka zinjira mu gice cyo mu adversaire ivyo bintu Rodri arabizuza usanga ari kakinira no ku murongo wa mediane wa equipe adverse hari ukuntu yagera revolution rero uko kutabaha agaciro uzi ko ari munyegora ashaka gukora jewe uravye nk'imyaka yose ukuntu nka Courtois yama ari nyuma ya batanu
tuzi neza ko ari igikombe Madrid yatwaye Courtois yisigaranye wenyine uwo muntu akabure ko gaciro kubera ngo n'umunyegori tukaraba gusa ngo watsinze igitsinda ibaza umuntu nka Courtois finale ya 2022 Madrid twari igikombe cha Champions League ya Alonso batsinze Liverpool yari decisive wenyene yananiye Liverpool ya Madrid kayifata ariko ayinanira kwimutsinda ahubwo afata na Madrid ayiguma na wenyene di match wa final Valverde nya agatera agapira Vini agacagashiramo yongereza abantu bagacaca guharura ibitsindo Benzema yatsinze muri iyo parcours Benzema agacatara agaciro k'umuntu yitwa ntuzenya Courtois kakaba karapfuye kose kandi abantu tukavyumva uko tuzomukomera amashingo yafashije Madrid abantu bose mugabo gacavuga mugabo kaze ni nani donc hariko hazi ikintu cyo kuvuga ngo buri poste ihabwa gaciro nka abandi bose bahabwa uwakoze ivyo akora muri poste yiwe nawe aronke ako gaciro sezo ya Vini vraiment ya merita kandi kiba kibabaje cyane biragoye kwizera yuko Alonso ko ari ikindi kintu azosubira gukora ngo atware Ballon asubira kugira ibiharuro canke sezo nziza nk'iyi ubatangwe kugwanira imyanya none bagenda basekana n'uwitwa Mbappe ntuzi ejo ukuntu bizoba bimeze nuko tuje ku kindi kintu kivuga ati ujya munsi biravugwa yuko Real Madrid yaronse amakuru yuko umukinyi wabo bari biteze yuko aronka Ballon d'Or atari waza kuronka Ballon d'Or hama bacafata ingingo yuko urugendo bogize baja mu Faransa barusiba iyo ngingo ifashwe na president wayo Florentino Perez twarabigarutse ko ku munsi w'ejo kikiyagatse ko aravuga ati bifatanya no vuga na bya bintu bya Super League uri am president no vuga yari yatanguje ntibisa na benshi barabigarutse ko baragira urumva ibinyamakuru Alonso ntibibura kuza bifatanya bari yo conflit ya Real Madrid na UEFA ni nako kajyo rero ngo UEFA kumbure yoba yashatse ariko Alonso yoba yashatse guhana Real Madrid ukuzu abamenyesha makuru ukuntu turemwe mbwira ukuntu woja ko influence umunyamakuru mubwira ico ntabure kukigira inkuru ubwo nyene ahubwo urumva kuko bari ibaza nk'umunyamakuru baba batoya aserukira Espagne nzima aba swat avuye muri El Chiringuito swat muri Marca swat muri Mundo Deportivo oya mono kabisa wo ni ya influence oza kumubwira ngo bana ngo rero Madrid mubakomeshe kubera ko Super Coupe ngo nivyo dushaka twewe ngo UEFA twafatanije na France ibyo sivyo gusizo sinkuru za kiki sini nkuru zuwari we wese ni ibintu abanyamakuru bambe ibinyamakuru vyikiki inyuma Alonso inyuma yiri ya saga bikayigira inkuru kuko byo bitegezwa kwama bidandaza byo amajuna yo yabakeneye kwa madandaza imisi yose baroza akantu ka fact gashobora kukonveka abantu benshi journalist zisirikire barakazana uyu mu president rero yagarutse arasigura aravugira icyo bivuze ko isiba rya Real Madrid muri biriya birori yavuze gute yavuze ati les clubs de favoris ont tous insisté pour avoir l'information donc ni Madrid na City baramubaza ati tubwire mbere yuko tuza ninde azotwara hagati ya Man City y'umukinyi wa Man City no wa Real Madrid urumva ariko we yavuze ati byukuri je narabaye claire kuri aba bantu kuva hana banashima hakiri kare kuva kera urazi ko twari dufise amakuru avuga ngo nta Ballon d'Or azomenyekana ava ujya munsi bizobibanga gushika ku munota wanyu yavuze ati on a été très clair bo barengo baraje baramubaza ati tubwiye ninda ku munota wanyu ubwa mbere bwo bwanonzo bakobwa ko iyo information bayitanze aba president barayakira ijya migwi yose ivyo kujya natwe twabimenye mugako ujya munsi nivyo byivyo ari kakubwiye bamushize ko pression yego bambwira ati ntituva nga tutamumenye tutamenya ati ni naka cyangwa ni naka ariko bavuze ati no mwaka degle ni yandi nyene no mwaka nta muntu mwibuke ko na Marca turi ngaha yigeze kubicishamo cyane yemeza ko Vinicius mugabo burya mu nyuma yarasubiye aravuga ati ahubwo niyo France Football yaciye ivuga iti ivyo Marca iri kiravuga twe turazi yuko umuntu azoganya azoza ku munota wanyu naho nyene usanga ari nka mind game ya Marca kugira barabe nye batigise kuko akubwira Alonso ngo
mu kumenya ko atari Vini byavuye muri iyo presiyo Florentino Perez wewe yavuze ko yamushize ko n'iterabwoba urumva rero yavuze ati by'ukuri ino migwi imwe yarapanise irashaka kunkura ko novuga kuko twohindura iryo tegeko ariko navuze ati by'ukuri nta muntu n'umwe aza kugeza kuri ujya mwanya baza kuvugira ko nta n'umwe azoba amaze kumenya uwatahukanye Ballon d'Or ati rero jewe ico no bagarantiza c'est que personne n'était au courant du côté du Real Madrid et de Manchester City peut-être qu'ils avaient un sentiment un ressenti peut-être que le classico n'a pas aidé je ne sais pas urumva ati peut-être bari bacibereye muri vya bihe byuko classico nayo nyene ataco bayikuyemwo abataradijera ko gashavu bati noneho hakaza kwiyongera ko nibindi umva barumva batari buga muri Ballon d'Or umuti muri munda batamenyuza kwitwara noneho bati uko twamara mariye badeklara ko Rodri ariwe mu vainqueur wa Ballon d'Or batarasujera no bwa biriya bintu bya classique ivyo muga yarasipoje byavuze ati peut-être je sinari bwigere mbona Real Madrid bashusha umutwe ukura peut-être ngango ni vya classico bitari bwabavemo yabandanje avuga ati au moment où Real Madrid a pris sa décision igiye Madrid ifashe ingingo yayo je ne suis pas sûr qu'ils étaient sûrs à 100% que Vinicius ati sinibaza ko bari bamaze kumenya ijana ku ijana ko Vinicius atayironka kwabaye guhebura j'ai une grosse pression du Real Madrid mais comme naragize pression idasanzwe kuri Real Madrid mais comme d'autres clubs j'ai toujours été créé n'ayandi ma club urumva yamushize kwiyo j'ai toujours créé ati j'ai toujours créé et réglo. Peut-être que mon silence et mes réponses ont fait penser au Real Madrid que c'était un aveu. Je ne sais pas quoi vous dire. Ati nagumanye decision yanje ngumana ku byo twari twapanze ko tutazopfa tubigize ati nguma kuri iyo decision nyene yuko ataco nza kuvuga ati peut-être kuri Real Madrid ko bageze igihe bakavuga bati yamara kagacereresa amahoro j'ai été désagréablement surpris mais je n'ai pas envie de passer ma soirée à parler du Real Madrid ati ni j'ai été désagréablement surpris ati naratangaye by'ukuri ati mais je n'ai pas envie de passer ma soirée à parler du Real urumva ati sinari kumara uryo joro ryose ati singoma no kumara igihe cyose ndiko mvuga Real rero uno yanadusibiye mu birori uno mu president rero Vincent nayo majambo no vuga wa France Football sinzi kufisa yantuzenya nawe ya Javier Tebas nayo ufise mugabo je ndayibuka Javier Tebas ni president wa Liga uyu mugabo aravuga ati jewe ndumufana wa Real Madrid yatanguye avuga kuko baravyemera buriye bari aho bahagaze barahemera ndumufana wa Real Madrid ati akaranga mutima kukuba umuntu kumugo wa Real Madrid nico yise ngo kuba umu gentleman mu kirundi wacu twovyita kugira ubushinga naye urupfasoni n'ubushinga naye bi umushinga ntaye n'ubushinga naye nivyo twubakira ko byose atariko ibintu Real Madrid yakoze ujya munsi biriko vyerekana ko bariko bagenda batakaza bwa bushinga ntaye ati football ni fair play football harimo gutsindwa no gutsinda ati nibaza yuko Real Madrid idakwiye kwitaba ibintu kubera ko gusa bazi yuko vyagiye ku ruhande rwabo nibaza ati je ku bwanje nibaza yuko decision yo gusiba biriya birori atari nziza ntijanye na ntijanye na classe ya Real Madrid nyimba umuntu nka Real Madrid atari wari budigere ko gutsindwa bibaho ati sinumva undi muntu ari bo bizemo rero ico coco ni kintu cagiye gitangaza abantu benshi Alonso bavuga ati byukuri byari bikwiye ko Madrid baca bikuramwo vote uziza vote ko zidecide ibintu none vote zitaguhengamiye byukuri ucuburana nazo
bica bigenda kubana vya bindi nyene by'amatora ya misi yose ya Alonso ariyo umuntu nigeze kumva avuga ngo muri Afrika ngo habaho gutsinda amatora no kuyibwa ngo gutsindwa ntibibaho urumva watsinzwe wese yabona ko yibwa acoka declara ko yibwe ariko watsinze nawe yemera ko yatsinze urumva uwatsinzwe avuga ngo yibwe umva gutsindwa ntibibaho nivyo Real Madrid bariko barazana ibi rero Alonso nkaca ndabifatanya n'ikintu Florentino Perez buriya bakubwira ngo nguyagura umukinyi amugarantisa Ballon d'Or urumva amugarantisa Ballon d'Or ahubwo wowe umva wiba amatora ya Ballon d'Or arinde umuntu agarantisa Ballon d'Or umuntu atazona yitwara peut-être ko Vini baba baramubwiye ati nyuma ya Benzema uwundi agiye kwitwara nta wundi ni wewe none bitoka bakaba banamenyereye kwija kwande kwa Real cyangwa kwa Barca bakaba bumva rero yuko inyuma yuko Messi agiye muri Barca ntawe babona ari buyitwara vuba kuvyo baba barabisha amaso bakaba barishizemwe gusa ko ari Vini none yaja kuja mu Bwongereza ahiheruka kujayo muri 2008 jevye bintu ndumva ko Madrid ako gashavu byoroshe gutwara kuko ni ibintu mengo baza barishizemwe kumengo ni ibintu bitegezwa gutaha iwabo ariko siko bitegezwa kugenda. Yes, nuko rero urumva ko ariko bimeze ko biriko twabifatiye umwanya nibaza neza yuko Onovas no munsi bamwe nabariya bariko bagenda batahura bo ni buke urazi jewe ejo tuza turabisigura niko bamwe na bamwe bagenda ejo jewe navuye na jenemeza ko Vinicius bashobora kuba bamwivye iryo jambo kwiba ryo ntuzoswe kurizana kuko iya matora aba urazi inge nakubwire Novance nawe ubukoresha yambugo y'abafana turiko turagomba kubakura mu mutwe iyo amatora aba ukabuza baza kuyakora nuko baza kuyakora Alonso kandi iyo babikoze bikaja kumugaragara ariko umuntu iyo wamwizeye manzurindire Yves no kuciye uvuga oya Nancy jambo kwiba Nancy jambo buge kurenganywa canke oya uvuga ko byumva erega wowe kuza kubibona kose Novance menya ko atamayirgo yo gutora wagize kuko bariya bafise opinion nk'iyo yuwawe ico bakurusha nuko bobe ivyo bipfuza baba babitoye dukoresha umwanya ico shaka kuvuga na general virimfisa yo makenga ariko maze kugenda ku mugoroba niho nagiye ndaraba amavote voilà y'abantuze y'aba journaliste bagiye kuvuga nuko we waciye umfatira hagufi ntarabisubiza rero janatangura muri Ballon d'Or hariho novuga ico gice kimwe ca vote muga hariho n'ikindi gice c'abajiri bagirana oya ngo ni vote gusa Ballon d'Or ni vote gusa zabari yabonye ni ahubwo muri nuzenya FIFA the best niyo hakora abantu uzenya aba coach ba equipe nationale n'abantu uzenya n'abakapiteni nta yindi jiri baho baharura yari yamanota baraharura ama statistique igice c'ama statistique no bakanaraba ubiriza ndakubwire najya makriteri n'ubyitiranye iriya bari abantu bazotora babashiriraho le critères bakanazibabwira ibana mwebwe twabizeye ko ari mwebwe mugiye kudufasha gutora Ballon d'Or y'uno mwaka rero ico mwebwe twe tubatumye niki critères zacu nizi iya mbere nuko muza kuturabira ivyo abakinyi bose bakoze kuva itariki 10 na zingahe 10 z'ukwezi k'umunana amashampiyona atanguye gushika itariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu Champions League ihera finali ba donc babahadire baza guharuriramwe y'ivyakozwe France Football kare yakora nka ntuzenya igakora ane civile kuva mu kwa mbere gushika mu kwica muga umaze kuvangamwe amaseza abiri yinjira namwe basanga nikindi kintu kiriko kiravanga abantu kuko ari gihe umuntu yagomba guha amanota ivyo wakoze muri seze heruka wundi ugasanga bimeze uko ariko no mwaka France Football batangwe haize nk'imyaka 3 mbere bafashe ane civile bambe ane saison régulière bagaca bazana re critères zabo buriya ntizirenga 4 performance yawe niveau yawe ivyo wakoze ku gatwe kawe performance collective nukuvuga ivyo wakoze ku gatwe kawe byashikanye ku musaruro umeze gute equipe club yawe peteza na equipe nationale yawe hakazaho palmarès uri caduka muri Ballon d'Or
uri umuntu yadutse aha niyo ba Carvajal batakarije amanota kuko Carvajal ntiyebwaze muri 5 ntiyebwaze no muri 10 urumva ntushobora kubicaduka kuri Ballon d'Or bararaba ibintu ukoze muri no saison wari usanzwe wari ubikora bagaca baraba Reniki na côté fair play ibyo byose binganya amanota ibyo bintu rero by'amavote byaciye bitangura kunyereka bwa bundi naha byagenda nagiye kubona bimwe nyene twavuga uzi ko hari ibihugu byinshi byo muri Amerika byashize ku mwanya wa mbere Rodri nibaza none usumuzi d'Amerique kubera iki ibi bihugu basi bitagiye hamwe bishira imbere Vinicius candatahura ko ni vote baziciye basohora zidashobora kukubwira ngo bahengamiye kuri uruhande bahengamiye kuri France football yabihisha iby'abantu batuye iba yarazimanganye nuwahe mwaka batabapinga nuwahe mwaka wowe ugeze wumva badapinga uwaronse ntuzenya uwatwaye iyo Ballon d'Or aronzo hera hariye za 2013 ba Ribery bakubwira ngo yayatwaye ibi baciye bayihango Cristiano ukumva ko byukuri umenga ararenganije hakaza za 2018 Modric ayitwara bakubwira ati Yamara Griezmann nabande byari byagenze ukunuko urumva ikindi aba batagaragaza izo vundi je mbona baba barafuswe ikindi kintu mbere kinakwiye ibintu byose gusubira kubivuga twemeranye ko muri Real Madrid harabaye ugutakaza amanota babo bakinyi ba ico yasiguye vraiment na ico kintu kirakomeye cyane gose nimba ufise abakinyi bane bariko bahiganwa n'umuntu umwe biragoye cyane kuko harabakunda Vinicius harabakunda Carvajal harabakunda Jude Bellingham baca basanzaza yo ni nko kuvuga ngo hariyo nk'agashimwe kagiye gatangwe muri East Africa twe dufise abakandida bane Tanzania ifise umukandida umwe kandi abo bane bariko baziga amatora avuye ku Barundi urumva ko amajo acasanza ayo majo acasanza nuko reka novuga tuha umwanya abakunzi bacu ku murongo wa telefone nabo bakure ariko mu gusozera gato tugaruke gatoyi muri Dinamo Yves muri Dinamo ni novuga gahunda idasanzwe ku munsi wa gatanu itariki imwe ku munsi wa gatanu itariki imwe ni Dinamo Day ni Dinamo Day ni biroro bizi yuko byama babikoze ku mwaka utashe ni mu ntumbero novuga yo kurabira hamwe uko umwaka w'imikino waheze ko byagenze nibwo bitagenze neza ngo novuga baserukira igihugu muri ziriya nkino za Rotubara ariko bavuze ati ntaco reka turabire hamwe no bwo umwaka wagenze muri mu mikino murako muri Dinamo ariko kandi kabe nakaryo ko guhura dushira imigambi yindi novuga yakazoza imbere ariko kandi tunasangirire hamwe novuga no munsi mukuru bagize gutya rero bategura urukino rwa kivandimwe ku munsi wa gatanu hajyanye kuri Entente Sportive hagati novuga y'aba president babiri harimo novuga mu president wa Club Dinamo ni Rukundo Jodas hamwe n'uwundi mu president yitwa Paco rero ni timu zibiri zizokina urukino rwa kivandimwe timu Paco na timu Jodas igize nabo bakitu aba ba Fiacre ba Mucho ba Arve ba Donisi Bertrand Musosi Kelly n'abandi bagiye batandukanye ni benshi ba Cuma ba Juste ba Rona ba Stefi ba Justabel ndetse n'abandi ku ruhande rwa Paco aba bakararuza baki ba Christian ba Chadri ba Ngoyi Reverier Brice Kirekire aba ba Yves ba Parfait ba Edisimbare Mugisha coach Olivier azoba hari Jeremy Fernand ba Lionel ndetse n'abandi bagiye batandukanye rero bazohurira kuri Entente Sportive bakino match amical ariko nyuma y'ugo rukino baje novuga kwivuna umusa canke guhimbaza uwo munsi hajya kuri Resto Bar All Star ninga anye munyakabiga kera yitwa Makesh niho basanze bagira reception kenshi munyakabiga abambe ngaha muri Asiatique plutôt kuri All Stars but ex Makesh niho rero bazoca bagira babandanyitwa gute isigaye yitwa All Stars Resto Bar All Stars aho kabona muka Makesh nabonye ari ryo rekino niryo zina girizwi niryo zina rizwi rero murahawe ikaze ukabona rero yuko ari uko vyifashe aka nakamukatewe n'umuvugizi wa Dinamo witwa Olivier
uyu n'umushinga nakaba na nawe president wa si president w'abafana buri perezida wa w'abafana club fan ya wa Dinamo uyu n'umushinga nawe w'umufasoni wa Karen nawe akaba ari mu Dinamo ariko nyene mu nshinga nawe wayo bari mu siko bitegezwa kugenda urashaka kubakana n'umunyarunani kandi wowe uri mu Dinamo muga Karen nawe yahisemwe no vuga gufana Dinamo nuko rero nuko bimeze Olivier mu gutumbera Karen Olivier mu gutumbera Karen biboneka ko ijambo Dinamo ryakoze nuko Dinamo Day ni ku munsi wa gatanu muze musidukane niyo nkano vuga gwera saa 5 hajya kuri Entente Sportive basanzwe bagira imyemenyerezo se kwa 61 ubusa 61 ubusa twakiri nk'abantu nka batatu bane baza kubanguka kugira ngo novuga turangize kino kiganiro cyacu ariko kandi ku rubuga rwa YouTube ngira ngo ni benshi bagiye bagira byo banditse canke uko byo byumviro bagiye badushikiriza reka cyo tubirabira hamwe no vuga muri no mwanya usigaye ariko ku murongo wa telefone sangwa ikaze tayari ndabona hano telefone iramaze kuba iri on nuko turabe 61 ubusa ku rubuga rwa YouTube sinzi ko mu turabira Rovas kugira ngo ce turabira hamwe no vuga ibyo bagiye baratwandikira abana bariya ndabona kuri YouTube message zirahari witwa Icishatse Alan namwe murahejeje guhengama ndabemeye ntimwogorana mu kwiba amatora ariko nyimba ibyo twavuze byose wewe resume yiwawe ari ibi na wewe reka tukure kuko ngo Guy Merlin arakaza ngo uyo mujournaliste ba makuru uyo mujournaliste bamukuye he mbega uyo musaruro uhayagiza kuri Pedri nta nuwaze urumva uyu wewe ntazi nuwari karavuga reka twitabire telefone hano twumva uyunye icavu telefone ziranse noneho twebwe aba bantu ko baca bazana icavu ngaha Alonzo natwebwe twivye amatora twebwe ivyo turiko turavuga ni ibintu biriko bisobanurwa ku isi wewe rero uri umufana wa Madrid ukaba ubyumva uko ubyumva twese twari dufise ivyo dushaka je sinzi yuko nokunda Rodri kurusha uko nokunda Vinicius Junior urumva ariko wowe nyumva urumva uko dadije rudashobora kwemera cyo kibazo kirakugoye nawe hari ubundi butumwa yes ndabona rero umwanya watujanye reka tuwushimire cyane gose bimwe vyimva mutima abambona bariko baraturondera ku telefone ndabona aga telefone karagoranye gatoyi ariko abatwandikiye bose ku rubuga rwacu rwa YouTube Buja Media Group nabo nyene tubashimire cyane gose reka novuga dushimire mwebwe mwese mwatukurikiranye kuva saa 5 gushika no mango mwagize neza reka mbanze shimire abo twari kumwe muri kino kiganiro mere kuri Novas wagize neza cyane kutuyobora Alonso nshimire na Superhalf nshimire n'abadukurikiranye cyane bari ahatandukanye duhana isango ryo ku munsi wejo n'abatwandikiye bitakunze ko dushikira ku butumwa bwabo batwihanganire tuzobikora neza Even nanda ushimire cyane nije nagushimiye Alonzo ndashimiye Nova ndashimiye abantu bose badukurikiranye isango yindi ni ku munsi wejo reka nanje rero subire kandi ndabashimire ku yindi curo mwagize neza kubana natwe Imana ibampezagirire ku munsi wejo Imana niyadukundira tuzoba turi kumwe namwe